kaze inshuti namwe bagenzi muko murumviriza Radio Peace FM rega namwe wese ashaka kugira icyo aterereza duhari jambo ni kuri Radio Peace FM Radio Peace FM y'ugwaruka akaryo rero ni gwanyu reka tubasabe ko mwoduza ikiganza ushaka kubaza ikibazo umushinga amateka agatorwasa arongoye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya CNDD FDD niwe mutumire wacu turiko tuganira kubijanye n'amatora canke ibivugwa mu Burundi muri kino gihe. Ndabona bamaze gusaba ijambo ndabona bamaze gusaba amajambo abakeneye baza mushinga amateka agatorwasa muheza mukamanika ukuboko kugira ngo nimba ari byo mushaka kubaza mubaze baza kubaha ubu ijambo bivanye n'ukuntu mukurikirana abatari ko baravuga mugerageze kuza murazimya amamikro yanyu kugira ngo tujane twumvikana tugerageza kubasaba ko mwokoresha umwanya neza hama ibibazo byabajijwe canke byishuwe nta mpamvu yo kubigarukako anyi nkabangira ntangure guha ijambo uwitwa Etienne Ndayizeye uranyumva wo kugura mikro yawe ukabaza ikibazo cyawe ndabumva Gilbert ni Philbert reka ndakuramukore ego nitwa Ndayizeye Etienne ko mayivuze abandi mu Burundi ego bazi ikibazo cyawe kibazo canje mu ntango nyene cyubahiro agatogwasa umushinga amateka yari yavuze yuko atazitaba ya matora ariko azokwitaba amatora azokurikira. Ikibazo canje ni iki mbeko urubanza bavuze ko bazosubira gusasa mu kwezi kw'icenda ko uyu mwaka wa 2025 tukaba tuzi yuko muri rya bwizwa shingiro bishingira bo nyene bavuze yuko kugira wemererwe kujya mu matora ayariyo yose ubwizwa kuba umaze imyaka 2 watandukanye n'umugambwe. Mbe mu gucenda ni haba ubwo rubanza bakavuga ati wewe uratsinzwe ntabona ko hari agatego bamuteze ko amatora ya 2027 azogera iyo myaka 2 itarahera uharuye ko imyaka 2 izokera mu kw'icenda ku mwaka wa 2027 nayo amatora mu kubiga wazo yarabaye ntabona uko wari umutego bashaka kuba baramuteze uwo mutego nyimba wubona wumva tuje amatora gute arika ukanyura gute murakoze kibazo cyane nico ego mushinga amateka agatone gwasa murashobora kwishura urakoze gukoresha umwanya neza Ndayizeye wo manura ikiganza cyawe yose nanavuga ku matora ya 2027 ariko ntacyo kwashimye ko tuyavuga ko uyu munsi uwo tubaza ibizo bihari ejo kiretse ko twizera ko dushobora kuhashika ntacyo dushobora kuvuga ntacyo dushobora kumenya. Ibishobora guhinduka muri politike ni byinshi cyane ibivugwa kumbura ibinugwanugwa ni byinshi hariho n'ibivugwa yuko ngo bohindura n'ibwirizwa shingiro uko ryohinduka ntavyuzi mu gihe vyo bari byo ko barihindura borihindura bafise intumbero yabo ni nkuko bashaka no kubihindura
kumbura ugasanga bahinduye bagarukana kuri manda y'imyaka 5 bagaca bavuga ati ejo nyene duce tuja mu matora y'umukuru w'igihugu noneho byoca bigenda gute. Hanyuma iby'urubanza nibyo bashingiye ko mu by'ukuri birateye isoni n'agahinda ingene ubutungane bw'u Burundi bukora, kandi aha nimba umukuru w'igihugu cy'u Burundi niyo abatwumva nk'umucamanza mukuru mu Burundi niyibuke ivyo yavugiye mu Rumonge umwaka uraho avuga ngo ararize kubera ubutungane budatunganiriza abanyagihugu. Muri abo banyagihugu natwebwe turimwo, nimba by'ukuri yararize kubera ubutungane buvyifatamo nabigaragaze, kuko imanza nk'uko twashingishije muri sentare nkuru y'igihugu mu gisata gica imanza z'ibijanye na politike chambre administrative, urubanza iyo rushinzwe nk'izo manza z'imigambwe sentare ifise ikiringo c'imisi 60 ikaba yamaze kuruca. Uyu munsi umwaka urarenga baguma bitoza utunyoni bongereza ibiringo bongereza amatariki bariko barahonyanga amategeko n'agateka k'abarundi. Igihugu nacyo kitagira ubutungane nta terambere rishoboka. Ibintu byose bibaho kubera abantu batunganirizwa, kubera abantu batunganiwe. Umukuru w'igihugu rero ko ibwirizwa shingiro rimugira umucamanza mukuru nagarukire n'ubwo butungane, ya migambi yose avuga izoheza ije mu ngiro. Ubwo butungane atarabugarukira, ubwo butungane bushobora kweza n'umuntu bwakaguma avundiye mu munyororo, ubwo butungane buca imanza nk'uko kiriya gihe bamubwiye mu Rumonge hari umwe yari umutima amenyo aramubwira neza ati duca imanza amatelefone yuguruye ati ruce gutya ruce kuriya. Abo bategeka sentare aho kureka sentare ngo yigenge bari mu nzego zikomakomeye, kumbure aho bipfira arahazi, ntahakosore ku neza y'igihugu. Nayo ibyo mwavuze ngo bazobaho ngo imyaka bazoma ku butegetsi imyaka 500, sibyo, ntibishoboka kuko bonyene urabona yuko byonabagora kuko uravye iyi myaka 20 yonyene bamaze ku butegetsi, ibibazo byoba bimaze kugaragara hagati yabo. Muribuka 2014 ukuntu batatanye ngo abafrondere ngo ibiki, nubwo bamwe baciye bigarura bagaca bagenda kwiyeza kwa perezida Nkurunziza yuko batari barimwo, naho bijya byabaye kiriya gihe n'uyu munsi byoba na hirya y'ejo byoshoboka, kuko bose ibyo bakeneye baharuye imyaka yo kubaho. Umwe wese arashaka kubona ati ndacerewe, nawe kumbura akagira ibyo agira. Ico baciza rero nuko bokwibuka yuko igihugu kiba igihugu c'iteka iyo ubutungane bushoboye gutunganiriza abantu nk'uko biri. Ku kibazo rero ca senere coco, umukuru w'igihugu nategeke sentare nkuru y'igihugu, sentare ntahinyuzwa, ayibutse yuko urubanza rufite ikiringo c'amezi 2 kugira rube rwaciwe. Ivy'amatora navyo byo bashaka bari muri iyo myiyerekano yabo bita ngo ni imyiyamamazo. Ivyo twebwe ubwo burenganzira uruba yarabutwimye kuko niwe mukuru w'abacamanza, yarabutwimye. Mugabo ico sico gikuru. Ubu aho bigeze nadutunganirize, kandi niyaba ashobora nawe nyende kugira evaluation igikorwa boba baramukoreye
yobona yuko harabaye kwibesha, harabaye kwihenda, abanyankamugayo abarundi barafise uko babona ibintu, ntushobora kubacamika uko bagomba kubibona. Nibarekere abarundi twidegembye, hanyuma ubutungane bukore neza, inzego z'igihugu zikebuke, ibintu bizoheza bije mu murongo, bizoheza bigende neza. Nayo kurara badasinziriye ngo bariko bariyumvira ingene bakumira uyu ingene bakumira uriya, ntaho bizogeza igihugu kiretse kubandanya kugisubiza inyuma. Ibibazo bihari Uburundi bwo kwicarira biriho, nibicarira ibyo kuryanisha abana bariya babireke. Siwo muti w'ingorane, siho hazova iterambere ry'Uburundi. Okay, Emmanuel ahishakiye nimba unyumva okugura mikro ukabaza ikibazo cawe. Ego ndabumva, namwe muranyumva? Ego mwiriwe neza Emmanuel. Mwiriwe cyane, nagomba kubaza umushinga amateka nyakubahwa honorable Agatogwasa. Nutubazo dukeya kandi nbaza ko nta mwanya ndi butware munini. Ndiko ndumva kandi hariko haraca ku marezo sosio ibintu bivuga ko hashobora kuba hariko harakwa amakarata yitora abanwanyi mu banwanyi bitwa abanwanyi biwe, ko hoba hariho umugwi w'abantu nk'imbonera kure canke abandi bantu baca kunzu bakagenda baraka amakarata mu banwanyi, ntaho koba kubaka uburenganzira mu matora nk'igihe hoboneka umugambi wo gusubira gutora, kumbure abarekuye ngo batore canke batore indongozi uko bazumva. Ako nakabazo kamwe. Hanyuma akandi gakurikira, mbega ko abanwanyi ba nyakubahwa Agatogwasa batariko batazoza gutora, uko biboneka menga ntibazoza gutora kuko uwo botoye n'umugambwe wabo barawunyazwe, kandi uwo botoye n'uwo nyene nyakubahwa umushinga n'amateka Agatogwasa. Mbega badatoye ikarata aho bari kwerekana ko batoye, ntihaje ko ikimenyetso cy'uko izo karata zakoreshejwe mu gutora. Inyuma ntihazohava haba isakwa nka kwa kundi bakunda kugira isaka mu gihugu cyacu cy'u Burundi, bariko bararaba abantu batatoye mu buryo bwo kwidentifya neza abanwanyi ba nyakubahwa Agatogwasa, hanyuma abo batatoye bagahava bakagenda bagiriwe nabi canke bakapfungwa canke bakagirirwa nabi barabiye ku makarata yabo, kikaba ikimenyetso cyo kumenya neza abantu bari bashigikiye umushinga amateka nyakubahwa honorable Agatogwasa, mu gihe twumva neza ko bashobora kuba ari benshi. Akabazo ka nyuma kavuga ngo none nimba abantu bashobora kuzotora kandi mu 2027 akaba kumure yashoboye kugira uburenganzira bwo kwitoza, mbega bishitse bakashiraho ingingo ivuga ko abatatoye amatora ya mbere bashobora kudaca batora ku matora akurikira, ntishobora kuba ingaruka yindi yotuma abanwanyi biwe baburaguzwa mu gihe bo bashaka kumwitorera? Nutwo tubazo. Ego murakoze kuri ibyo bibazo. Ibibazo byose avuze ni bimenyamenya yuko atantwara ya demokarasi iri mu Burundi, kuko ikarata yitora ni uburenganzira bw'umuntu wese akwije imyaka 18 yabisavye, ni ukuvuga yiyandikishije, ni uburenganzira bwiwe kuyironka. Icyo ayikoresha niwe akimenya, kuko gutora si itegeko ariko ni uburenganzira. Uburenganzira nabwo ubukoresha uko ushaka. Ntaho mu mategeko y'u Burundi bavuga yuko umurundi wese akwije imyaka 18 kure kubandanya ategerezwa gutora, siko bivuga. Havuga yuko umurundi wese afite imyaka 18 afise uburenganzira bwo gutora. Uburenganzira bwo gutora rero
uriyandikisha ugahabwa ikarata yo gutora. Aho sinoharandira ko ivyo biriko birakorwa sagaseseshwa rumuri. Hariho bagiye gutora ikarata zabo bakababwira ngo harabazi batoreye, bisigura yuko n'umugambi w'umugambwe CNDD-FDD wo kuzoza kugwiza ibitigiri by'abatoye mugabo atariko biri. Aha mwibuke yuko muri CNDD-FDD ho nyene ubwaho abenshi bari banse kuja kwiyandikisha mu bazotora kuko babona ko ibintu bitagenda neza. Birashoboka rero ukaba ariko barondera yuko bafata ayo makarata y'abaseneri noneho bazoze kuyashira mu kibanza c'amajwi y'abasendedefdd bashobora kutaja gutora. Ico nico umuntu ashobora kwibaza. Mugabe ivyo vyose yaba twari mu gihugu vy'ukuri amategeko yubahirizwa kuba ari we wese, abariko barakora ivyo bintu bari gufatwa bagahanwa kuko bariko bakora ibinyuranye n'amategeko. Ati badatoye uyu mwaka, ati ntibishika muyakurikira bagaca banyira. Bo banyira bitwaje iki? None ko umuntu atora akwije imyaka 18, no kuvuga yuko udakwije imyaka 18 uyu mwaka nta burenganzira zosubira kuronka bwo gutora. Araho hoho twese boca badukumira kuko tutatoye muri 2005, kuko tutatoye mu 1993, kuko tutatoye mu 1984, kuko tutatoye mu 1982, kuko tutatoye muri 1981, kuko tutatoye mu 1965, tutatoye mu 1961, tutatoye mu 1960. Twoca dukumirwa kuri iyo mvo ko hari itora tutagiyemo. Iyo ngendo rero nagira nsabe uwo mwete bafise w'akarenganyo bawuhagarike, nibubahirize uburenganzira bw'umwe wese. Hanyuma kuvuga ngo boca bashiraho izindi ngingo, hiko barabishoboye mugabo izo ngingo zose woshiraho mu buryo bwo kurondera gukumira abantu, si ingingo zoba ziriko ziraza gutunganya neza igihugu, zoba ari ingingo ziriko ziraza n'ubundi zigitsindagirira mu nyenga. None wabura umutware ukarondera gutsindagira igihugu mu nyenga, canye worondera gushiraho ingingo zikura igihugu mwishayo zikakizamura zikagishira hejuru zikagiteza iteka, zigateza itekane abakibamwe. Agahotoro si ingendo ya demokrasi. Ushobora kwitwa rero ngo uriko urateza imbere demokrasi, muri uwo mwanya nyene uriko urashiraho ingingo z'agahotoro. Ko bari kuvuga ikintu no gukora ikinyuranye cy'igihushane cacu. Rero no kwiyumvira kugirira nabi uyu ngo ntiyatoye, ngo ntiyantoye, ngo ntiyagize gute, no kutamenya uburenganzira no kubahiriza uburenganzira bw'umwe n'uwundi. Jewe hageze amatora shobora gutora mu gihe bariko barahiganwa ndabiyumvisemwo, imigambi yabo numva yuko inyuze, ibyo bariko baravuga numvise yuko bidafashe, batanyuze n'uburenganzira bwanje bwo kutabatora. Jewe ubu ndakubwiye, jewe ntajwi no CNDD-FDD, ivyo barabinziza nta ngorane, mugabo ntushobora kunyumvisha yuko kugira ngo mbeho ariko mbanza gutora CNDD-FDD, kuko n'abayitora bagowe cyo kimwe n'abatayitora. Igitoro gikenye kubayitoye n'abatayitoye nimba yaranatowe. Ubukene bubandanya kwiyongera budukubita twese, abayiyumvamwo n'abatayiyumvamwo, abari muri yo n'abatari muri yo. Bituma rero boreka uburenganzira bw'umwe wese akabukoresha uko avyumva, kuko agahotoro n'agahahazo sibyo bizokiza iki gihugu. Oya namba. Igihugu kizokizwa nuko gitunganijwe neza, intwaro igatwarira bose. Mu mitwe y'abatware hataravamo kwitiranya ubutware bwabo ngo babwitiranye n'igihugu.
batarava mu mitwe yabo ngo bakuremo kwiyitiranya bo nyene n'igihugu, aho ndabarahiye gutera intambwe biracagoranye. Uko niko ndavyumva. aha reka kumbure tube turagenda kwa Tembi Nkosi, nimba unyumva nawe wogira ico ushikirije, sinzi ko ari interano canke akabazo. Ushobora kugira ico ushikirije, urashobora kugura mikoro yawe ugasaba ijambo. ya ndabaramukije mwese cyane cyane n'umutumire mwarose. Ego jewe akabazo nagire mbaze umutumire ko ibyabaye byose bamukumiriye mu matora ko yoshobora kwitoza, kandi tukaba turi benshi twari dushyigikiye ibyiyumviro byiwe n'imigambi yiwe yoshobora gushikiriza igihugu, yoshobora gushayura igihugu. None ko bamukumiriye, nta hantu yoshobora kubona ati ko ashaka ko igihugu cova mu kaga kirimwo, nta handi hantu yoshobora kuvuga ati basi nimutore ngaha ayihama igihugu gishayurwe, turabe ko abo bantu nabo boshayura igihugu, abo tubasezerere bagitaye mu manga. Ikibazo canje cari ico, mugira amahoro. Yego murakoze, agatogwasi ushobora kwishura. Iki kibazo nibaza ko namaze ko cishura mu cyo navuze kare. Uyu munsi CNDD-FDD niyo yagenye abaja mu matora. Abo nabo nibasoma mbike babo. Iryo jwi wobaha uwo buri baye CNDD-FDD. None wumva bimaze iki? Kira noneho CNDD-FDD aya matora yayononye kuva mu ntango mu itunganwa ryayo. Seni ni murabo ukuntu yubatse. Amasepi yose ni CNDD-FDD 100%. Amasesi ni CNDD-FDD 100%. Amabiro do vote CNDD-FDD 100%. None bimeze uku, niwumva yuko ijwi nawo uri hanaka bazotangaza ivyo bashaka, kuko abantu bayitwa ngo bari no muhiganwa nta n'abamandateri bashobora kuronka bakwiza mu mabiro do vote 10,000 na bingahe. Ivyo biragaragarira ku rubuga, amafoto tuza tubona ngo abantu ngo bari mu myiyamamazo, ukabona hari abantu 5-10. Abo bantu urumva yuko nta n'abanywanyi baba bafise. No kuvuga yuko iyo migambwe yitwa ngo iriko ni migambwe iriko iraherekeza CNDD-FDD kugira ngo babeshe abantu ngo amatora ngo harabaye amatora. Ikindi, ayo matora atunganywa atabarorerezi mvamakungu twigenga bahari. N'abarorerezi ba Eklezia Katolika bavuga yuko bashobora kuzoba bahari, biranugwanugwa yuko uburyo bwoba busa n'uburiko burakeha, ku buryo bishobora gushika kumbure ayo matora abo barorerezi ntibari barimo. None wumva bimaze iki kuja kuvuga ngo uratanze ijwi atawushobora kurihagararira ngo abone yuko uwo bayihaye ariwe baryanditse kuko baryandika kubo bishakiye. Ikindi naco, ayo makarata bigo baranyaga abantu, ugashirako n'amakarata yandi y'abantu bizwi neza ko bapfuye, mugabo amakarata yabo akaba yarasohowe, akaba yaratanzwe. Bigaragara neza yuko tugiye kuzoja muri ya matora zambonera kure zizora 5-5. Aho ntiwumva yuko by'ukuri abarundi ahubwo ikintu cyari gikwiriye nabo banyamigambwe nyene nimba bumva yuko by'ukuri bakeneye kuja mu matora yiteka, ko bari bakwiye ahubwo kurondera yuko haba kwicarana kugira ngo aya matora yigizweyo, habe kuganira, noneho habe gutunganya neza amatora uhereye ku nzego zirongora uwo mugambi n'inzego ziwuhagararira.
ico nico novuga kuri ivyo bibazo, kuri iki kibazo ca tembi, kuko nukuri sinoja ngo ndababeshe. CNDD-FDD intumbero yayo nuko igira inzego kuva hasi gushika hejuru zigizwe n'aba-CNDD-FDD gusa. Abandi mwarumvise ko bamwe no muri abo bantu bitwa ngo bari muri iryo higanwa bavuze ngo nta myamamazo ngo bashobora kuza kugira ngo ahantu ku mugaragaro. Sinzi ikijambo numvise ngo nimba ari ugucega, nimba ari kugira gute ngo bakoresha, ngo bamaze kuronka ngo abantu ngo amamiliyoni. Mwamenyera gutwenga ari ayawe aho ubona. Reka turindire kazoza katubikiye byinshi. Mugabo umushinga amateka gato gwasa umenga uri kugumura abarundi ubabuza gutora kandi babishaka bakubwira bati iryo jambo ryo kugumura ndaryiyamirije niki wawe. Jewe nawe ngumura umuntu wese afite uburenganzira bwiwe abukoresha uko ashatse. Abanywanyi bawe bavuze ibyiyumviro by'iwanje. Abanywanyi bawe bariko barakubaza bati none nta muntu ubona twotora uti bariya bose uwo mwotora mwamuhaye CNDD-FDD. None wewe ubona botora ninde data? Wewe data ubabwire uwo baja gutora ninde? Je nta banywanyi mfise banyoboka ku muri ya wewe woya je ndakubaje wewe uvuga ngo hari habo ubona ko botorwa bababwire da. Jewe ntabo mbona. Kumbure abo banywanyi bumve ko mushinga amatagato gwasavuga ati nawe ubwo yavyivuye ko atanumwe azohejwe ubwo sinzi nimba bazoguma bajyamye canke bazoja gukora bikagenda gute. Igihe hoho bogeramirwa bagakubitwa nka kumwe biyandikisha bakabasanga bo bakubita babahora iki? Ko nakubwiye yuko amategeko icavuga ari uko umuntu afise uburenganzira bwo gutora mbwa ko atari bwirizwa gutora. Arabukubita baraza bahere kuri jewe. Je sinzoturira igitoro ngo ngiye ku kilometero 170 kuja gutora. Kuko niyandikije ruguru. Cyo rugendo ntago nzogira n'igitoro mbona kinagoye kuronka. Ego reka tubandanye n'ibibazo bikurikira tubibutsa ko mugerageze gusongora kugira ngo duheraheze kino kiganiro. Umutumire wacu mwamwumvise ko ari umushinga amateka gato Rwasa arongoye umugambwe CNL. Reka duhe ijambo uwitwa Valentin Barekayo. Sinzi ko wowe ufite intererano canke ari kibazo baza umushinga amateka gato Rwasa. Reka ndabaramutse hama ndamutse n'umutumire wacu Agatogwasa. Mwiriwe. Jewe rero nkaba mfite utubazo dutatu nifuza kubabaza. Musongore. Yego, murabona ko hariho abarundi benshi batishimiye intwaro ya CNDD-FDD kandi bari biteze ko urukiza rwabo ruzova mu matora. Na cane rero ko nta matora abi Burundi kiretse inkinamico. Ivyo ndabivuze kubera ko guhera 2010, 2015 na 2020 amatora yagiye yiga nkuko umushinga amateka Gatogwasa yagiye abitangaza. Nje ndamubaza ikibazo kivuga giti mwohanurika abarundi babayeho batishimiye intwaro ya CNDD-FDD. Hama kabazo kagira kabiri, niki kubganyo covana uburundi mu bibazo burimo, ibibazo by'ubukene, igitoro n'ibindi. Hama mu kurangiza, mwebwe nka Agatogwasa murateganya gukora iki kugira ngo uburundi bubone inyishu z'ibibazo burimo, na cane ko mukorana na leta nk'umushinga amateka? Murakoze. Murakoze namwe. Yego mwokwicura. Ikibazo ca mbere muti nohanura icy'abarundi batiyumvamwo intwaro ya CNDD-FDD. Sabarundi batiyumvamwo intwaro ya CNDD-FDD ko nibaza yuko aho umenga ho bahaye abayiyumvamwo n'abatayiyumvamwo. Abayiyumvamwo nakagwi kayikamisha, sino abasigaye bose nibaza yuko bose baraganya. Abarundi rero bari muri CNDD-FDD, bari no hanze ya CNDD-FDD.
aba barundi rero nibahaguruke basabe yuko abarundi twicarira ibibazo bihanze uburundi tubisabe twese abari muri uwo mugambwe n'abatari muri uwo mugambwe, abanyamashengero, sosiyete sivile, abanyamigambwe, twese tubisabe, hanyuma twicaye hamwe tukarabira hamwe ingorane dufise, tuzoheza dutora umuti twese turi hamwe. Harimo n'ibyo by'uko amatora yoba amatora by'ukuri ashobora kwizerwa n'abantu bose n'abarundi bose, amatora yoba akaryo keza yuko abarundi bashiraho inzego zishobora kubakorera, hatajaho inzego ziyimitse zikababesha ngo nibo bazishizeho noneho zikaza zibacinyitsa. Ku kibazo kigira kabiri ati icobana uburundi mu bibazo kirimwo ni iki? Icobana uburundi mu bibazo kirimwo nuko cotwagwa n'abantu bafitiye impuhwe abarundi n'abarundi kazi. Wavuze ibibazo by'igitoro, ibibazo by'ubukene, none ibyo byose byaje gute? Hambere aho uburundi abazana igitoro bari benshi, kandi icyo gihe igitoro nticabura, kibuze ntivyarenze iminsi 3 cyaba cabonetse. Hambere aho amafaranga mvamakungu yaraboneka, kandi abonetse uyarondera muri banki ukayaronka, uyarondera muri biro de change ukayaronka. Uyu munsi ayo mafaranga mvamakungu cabaye ikidandazwa gikomeye kirimo speculation nini kandi y'abantu bakomakomeye. Niyo mpamvu kidatora umuti, kuko bagiye ngo bagiye gufata abavunjayi badafata babaha ayo mafaranga, uko abo bavunjayi bahagara kwibarabara si waja kuyakura muri BRB, aja kuyakura muri BRB, none ntibaba babazi kuki batababaza iyo baheza bakajana ayo mafaranga. Hanyuma igitoro canke ibintu byo gufata ibintu kanaka, ibi ukavuga ngo bakagabura, ngo wewe hariya nanje hariya nawe hariya, hanyuma ivyo bikakorwa kubera kumbure ivyo baza baraha abo banyakubahwa. Ivyo ntibihindurwe, bihindurwa mu gihe habaye ingendo yo gutandukanya umugambwe n'igihugu. Umugambwe n'ishirahamwe, igihugu n'igihugu. Igihugu kirimo amashirahamwe menshi, ishirahamwe rimwe rero ntushobora kuriha ububasha ku gihugu, oya, rifate nk'uko ayandi mashirahamwe yose ari. Hanyuma ntabe ishirahamwe kanaka ryivanga mu mikorere y'intwaro. Intwaro ibeho nubwo yo bikomotse mu mugambwe, ibeho ikorera igihugu, ikorera abanyagihugu, idakorera umugambwe, idakoreshwa n'umugambwe, kuko intwaro ihembwa n'amakori twebwe twese dutanga, ntabwo ihembwa n'umugambwe. Ikindi nuko amasoko ya leta, ibyo bavuga mu gifaransa marché public, nuko hubaho by'ukuri kugurura, ntikabe akarima k'abantu runaka, kuko usanga naho nyine barahagize akibare, amasoko abayatsindira ari babandi. Abantu rero bagaca batunga n'ibikorwa bakora, ugasanga kumbure ntibihuye n'amafaranga babitwa yuko barose. Ibyo ni bikuru bikuru, ariko hariho n'ibindi. Hariho guha akazi abagashoboye aho kugaha abanyamigambwe. Ibi byose bigaruka he? Bigaruka ku kubahiriza amategeko uko yanditse. Ibwirizwa shingiro riratomoye ingene abakozi bakuru mu bushikiranganji hehe baronka ayo mahigwe, mugabo ivyo ntibikurikizwa.
intwaro leta ingene ishingwa muri bwirizwa shingiro biravugwa neza ingene bigenda ingaruka ni ingene duca tubona igihugu abantu bose bagiye mu amashure bizamwe nta mashure yizemwo abasendedefdd atizemwo abandi sinibaza rero ko incabwenge zoba ziri muri sendedefdd gusa ku buryo akazi kose kaboneka kaba kasi k'umusendedefdd ivyo mu vyinshi igihugu navyo birimwo akazi nigahabwe abana b'abarundi bose baravye ubushobozi baravye ubumenyi n'ubuhinga bw'uyu n'uriya badashize imbere kuba umunyamugambwe ivyo tumariye igihugu gikira ni uko ubwa mbere na mbere haba kubahiriza amategeko uko yanditse uhereye kwibwirizwa shingiro n'ayandi mabwirizwa hanyuma kandi hakabaho guha agaciro umurundi uwo ari we wese aha yashaka kubaza ico bo bokora abarundi bokora iki nico yashaka kubaza ico ndakizako icyo abandi bokora nta kivuze burya mu ntango kandi mwashaka ko ndakigarukako yego abarundi uyu munsi ahantu tugeze nta kivuze ndagisubiyemwo abarundi bahaguruke mu mice yabo yose mu butandukane bwabo bwose basabe yuko ibibazo Burundi bufise tuvyicarira nk'abarundi umugambwe ntudufate nk'imbohe umugambwe CNDD-FDD ntufate uburundi nk'imbohe zabo ureke abarundi twicarire ibibazo byacu tubicoce hanyuma tubitorere umuti twubake uburundi bw'abarundi atari uburundi bw'umugambwe atari uburundi bw'utugwitugwi uko kubisaba ni gute no kwandikira umukuru w'igihugu no kubisaba gute hariho kwandika hariho kubivuga mu manama inzira zihari ni nyinshi kubisaba inzego bakavyumva erega abarundi bataravuga yuko ibihe turimwo bigoye bazoguma bavuga bo ko ibintu bimeze neza badusinziriza ngo imbono kazoza basubira nk'ubu wosigura gute yuko mu Burundi urugomero rwubakwa kuva muri 2013 kugera muri 2025 rutarahera kandi babwizwa kuba rwaheze muri 2017 babwizwa kuba ariko batanga umuyagankuba abononye ivyo ntibaba bashizwe imbere y'intare urugomero rwa Mpanda umukuru w'igihugu aragiye ngo ntanzi ndwi zibiri gumushikiranganje ngo ube wampaye raporo ngo abakoze ivyo bintu ube wabazanye imyaka ibaye imyaka none iyo mvugo yo kudusinziriza niyiki nimba bariho kugira ngo batunganye ivy'igihugu kuki hagera ahantu bakora ko bagasha bakumva ko kubera ubu yakoze ibi ari uwo mu mugambwe reka twibandanirize igihugu kirashobora kutabagara rero iyo ngendo iyo nyifato ako kamwana wa mama iyo mpinga yanje badashobora kugakosora igihugu nicyofa cyarateye imbere ivyo rero nivyo rero abarundi bosaba yuko ivyo byose vyicarirwa kuko ingorane turazibona ziguma ziyongera twitegereza mugabo kubireka ngo bibandanye uko twobisaba bakavyanka mugabo tukaba twabisavye mugabo twinumiye gusa ntibazokwibwiriza amashengero rero yohaguruka imigambwe igahaguruka amasendika agahaguruka twese tugasaba yuko abarundi twicarira ibibazo biduhanze ndizira yuko bishitse abarundi tukicarana ndizira yuko hoba inyishu zigaragara zotuma ibintu bifata intumbero nziza ego reka tubandanye ndakuramukije Trezor okay mwaramutse mwiriwe ego akanyanirwa rero wobaza ikibazo ariko ndagusaba ko ukoresha umwanya neza kuko amasaha ariko araturega murakoze
yego mbanje kuramutsa hama ikibazo nari mfise ko bamwanyiye kwitoza ubu mwiriwe ko wanyiwe kwitoza mu by'abashinga utemere umugambo wawe utemere kwitoza mu by'inama nshinga amateka uba wemerewe muri 2020 kwitoza nk'umukuru w'igihugu nakora ifite akabazo murakoze uti ko ubanse ko twitoza muri 2027 hoho byoba byemewe mu by'ukuri ikibazo sukwanka ko kwanka gusa ikibazo nuko bazi neza yuko abarundi batariyumvamwo nuko bazi yuko habaye ihiganwa risesuye ataco bashobora kuronka kuko n'ubu batwaye imyaka 5 kubera bacuranuye amajwi ya CNL bakayiyitirira uyu munsi bagaca baducurika bakaducuranura ariko ivyo si bihoraho ni ibintu bikorwa bigateba bigahera kuko ikigize intango cyose kigira n'iherezo yaba bashaka kuguma ku butegetsi hari intambwe bari kubarakana ku Burundi ubwo urabona uko imyaka igenda niko ibintu biguma bisubira inyuma ico nobabwira rero nakivuze hariya kare umukuru w'igihugu nk'uhagarariye ubutungane nk'umucamanza mukuru niyibutse sentare ntahinyuzwa yuko urubanza twashingishije ruba rufise iminsi 60 kugira rube rwaciwe n'akamaramaza ko rumara umwaka wose bakaguma batanga amasango bo baharura yuko bazoza kuruca kandi bakaruca nabi kumbure bitwaje yuko muri 2027 bazoca n'ubundi badukumira matora mugabo umuntu amenya ibiriho uno munsi kazoza kazwi n'Imana ibishobora kuzoba byarahindutse kuva uyu munsi gushika muri 2027 ntavyo nzi ivyo ari byo byose naho bo kwibaza yuko bazokwama bagira ibyo bishakiye sinzi Imana nayo ntiyoba yanka abarundi gushika naho yovuga ngo izotugarukira twarahonye tutakibaho je nizera yuko ibintu bizoteba bigafata umurongo rero 2027 uko bizogenda ubu nta kintu no bivugako ikihari nuko ingendo yabo nuko bo barondera kwigumiza ku butegetsi kandi gutwara igihugu byarabananiye kuko kugiteza imbere ntavyo bashoboye imyaka 20 byarabananiye si mu mwaka umwe si mu myaka 2 bizogenda neza nsumba reka tugarindire Imana iduhe kuramba nitwahashika tuzomenya uko tuvyifatamwo mugabo no munsi ntitwoja kuvuga ibyo muri 2027 ntiturahashika ntiturahagera murakoze ego nawe urakoze tubamenyesha ko turi kumwe n'umutumire agatogwasa ariko yishura ku bibazo by'abariko barakurikira kino ikiganiro cyateguwe na Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka dufatikanje n'ishiramwe ry'abakiri bato bahana agateka kazi na muntu Impact Generation Center mu ntumbero yo kugira ngo twumve umwihwezo w'umushinga amateka gatogwasa kubijanye n'amatora yagiye bishura ku bibazo byinshi bitandukanye ibibazo by'umutekano mu kurangwa muri Repubulika Ntara Rusange ya Kongo yishuye ku bibazo bivugwa ku bwicanyi bwabaye bukora abanyamurenge bo mu Gatumba eka yagiye yishura ku bibazo byinshi aho yavuze ko na wenyene ata muntu numwe azohijugiye igihe ariko arabazwa abanywanyi biwe uwo botora ariko nawe nimba ufise ikibazo ushobora kubaza umushinga amateka akanya ni gwawe nsana bariko barasozera kino kiganiro nagira mpe akanya Etienne nimba uri hafi wofa kujambo kabaza ikibazo ego ndakumva ego mwaramutse neza intererano ikibazo ego mbo abantu benshi baruka honorable nyakubahwa agatogwasa ngo yobabwira umugambi boshobora guha amajwi ariko
nagomba ndakubwira yuko kugeza iyi saha imigambwe ihari nta mugambwe n'umwe nanje mbona ko woshobora kuvuga ngo abanywanyi bawe nibahunda amajwi kuko hafi nka yose iri mu kwaha kwa CNDD-FDD. Reka ndaguha akarorero, ubu wombwira ko ipron itari mu kwaha kwa CNDD-FDD urebye ivyahitiye, wombwira ko Frodebu byo bwagiye mu runani mu nyuma biza kumvira amategeko ya CNDD-FDD biciye mu igwira shingiro no muri Sene. Wombwira ko senere ya Nestori wovuga ngo yiha amajwi urebye n'ukungene abanyagihugu bariko bayisuzugura kandi bo barivuga neza yuko bakeneye participation badakeneye gutsinda amatora. Rero je mbona ko batokwirwara muremera bavuga muhe ngo ntashaka yuko ngo abandi bantu baja ku butegetsi baje ku butegetsi bamariki canke ayo majwi yabo aharugwe gute. Wewe ushobora guha umugambi udafise n'abamambre ba bureau de vote bashobora kugenda gucungira amatora yabo abanyagihugu bashobora kuba batoye. Ubu wombwira ko imigambi ifise abamambre b'ama bureau de vote bajya abantu bitwaroreze ku mitumba itandukanye bangana gute ntabo aho turi ntabo tubona ko turi mu Burundi turabona. None wobwiye abanywanyi batugena mutanga amajwi ku mugambi utazotsinda utazona harurwa n'amajwi ibyo byitebasha mutwe. Amatora muri make twebwiza n'ubu nta matora nyezina turiko turabona, mu gihe bashobora kugomora imbonera kuri ati genda mwaki karata yitora kanaka bakayimunyaga ikibonanya ubutegetsi buhari bamutamye bakabimenya, hanyuma CNDD-FDD n'abayoboke bayo n'abatware bayo bagahabirabira hejuru bakinomira. Rero je mbona yuko nukuri nta mugambwe n'umwe wo guhonda amajwi kandi nsoro babwira kigenda mu koruko abanyagihugu baraciye ubwenge bazomenya ico bakora hageze. Nawe ico rero ntererano nagomba guterera abantu bumva yuko kugeza batamugambo hari wizewe wova wone mugende guha amajwi wowe yataye kese no guharuga tona harugo. Amatora yaraheze baravyivugiye mu mashini ubu ndazi video biraryamyeyo barindiye gusohora ati kanaka tuma mushinga amateka umwe ubu nawe tumuhaye umudejo nawe tugiye mpama mushanga gashiga bagabane nyene mugize amatora vraiment nta bihari ntabyo nivyo turi kutabona mu misozi ni CNDD-FDD yonyene mu misozi ruguru ni CNDD-FDD yonyene nta n'uwundi mugambwe n'umwe ushobora no kwatu na niyo iproni mazina kanini imyaka ntaho tubona mu misozi ruguru. Rero ni ngorane nibibazo nibare kumuremera nta mugambo wo guha amajwi nta kwigwana ubutegetsi amatora turindira ayo mu nyuma nimbazo batabaye naho tuyakire nkuko abivuze abanyagihugu n'abacu ubwenge ico gukora kirahari. Iyo umunyagihugu wamushabuje arateba kiyahura. Ni uko niko niyo ntera nagoma nterere murakoze. Yego nawe urakoze ariko ndakwibutsa ko umugambwe uri ku butegetsi kandi ufite niyo mpamvu uboneka ku rubuga ufite abantu benshi kumbure niwe nawo mugambwe uvuga ko ufite abantu benshi byo kumbure ngira kugitangaza agatorwa sinzi ko intererano ya STM hari cyo kongera ko duko n'abakozi bakina kuganira. Oya ntaco numva no kongera ko yabivuze uko abibona kandi no kuri kugaragara imigambwe iri mu kwaha n'ikimenyamenya yarahawe amafaranga kugira ngo ije kudefira imbere y'umukuru w'igihugu Gitega yerekane yuko ngo imushigikiye. Imwe yaranavuze yuko ngo babona ngo imigambi ngo ya CNDD-FDD ngo irashe ngo amajwi yabo ngo bazoya ha CNDD-FDD mugabo bitwa ngo bari mwihiganwa ngo bagiye mu matora. None ugiye mu matora uvuga yuko ufise abakandida biwawe hamagacuvuga ko amajwi uzoyaha undi mugambwe bisigura iki? Mugabo hanyuma kuba imbere y'uko bandanya burya muri kino kiganiro ntituba tugamije kumbure kuvuga ngo turiko tuvuga umugambwe nabi CNDD-FDD canke abo bakorana ni n'uburenganzira bwabo. Jewe nawe navuze nabi uvuze ko abo banyamigambwe bahawe amafaranga ntunavuge nayo mafaranga canke ibintu haba harimo nta gushikuza birazwi yuko barahawe amafaranga kugira ngo bagende Gitega
kuja kudefira shikuza canke gushaka kwankisha abarundi umugambi uri ku butegetsi reka ndawubankisha kuko bari basanzwe bawukunda cyane se ko n'abawurimo ku gitsure jewe nawe no kwankisha umugambwe uyu canke uriya mugabo ukuri kuravugwa abantu nibamenye aho turi nibamenya babone Burundi aho bugeze hanyuma bumve yuko ikizokiza Burundi nuko abantu dushobora twicarana tukarabira hamwe ingorane dufise CNDD-FDD iteza ingorane sizo zitorera umuti mugabo yemeye ikicarana n'abandi umuti uzoboneka nitemera bizogumuka nitemera nayo nyene izozimangana reka gashoboka cyangwa karimenya dusa n'abasozera rero kino kiganiro hari kibazo nari nifuje kukubaza imbere ko dusozera kino kiganiro haraheze imyaka myinshi leta y'u Burundi yarugaye imipaka ihana n'urubibe rw'igihugu kibanye c'u Rwanda mbere abanyagihugu na cyane cyane aba mu makomine akora mu ntara c'ibitoke ca Rugombo akora ku gihugu kibanye bidoga ko ivyo bimbura bahora bashora bitagikunda ibi inya mu mugambwe CNL mu bivuga kwiki uku kwiyugarana canke uku kuca imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda je namavuga ko ingingo zimwe zigira ingaruka ku bantu bato bato none abagenda n'indege ntiburira indege bakagenda i Kigali none kuki bamwe abagenda n'indege bagenda indege z'u Rwanda zikagwa i Bujumbura canke izizi Bujumbura zigatransita i Kigali mugabo ukumva yuko umuntu wo mu Rugombo ari we cyozira kwaja hakurya mu Rwanda canke umuntu wo mu Kayanza canke umuntu w'Imuyinga canke umuntu wo mu Kirundo abanyagihugu bato nibo bugwa mu mporero kandi sinibaza yuko ukugara imipaka hari inyishu bizana ahubwo nimba hari ibibazo hagati y'intwaro y'abatware nibicarane bavugane Uburundi burafite ambasade i Kigali n'u Rwanda rurafite ambasade i Bujumbura nibakoreshe izo ambasade zabo ku rwego rwo hasi ku rwego rwa mbere hanyuma hagere naho rero n'abakuru b'igihugu babonana kandi muribuka yuko harageze igihe u Rwanda ruratera intambwe ku munsi mukuru w'ukwikukira w'u Burundi rurarungika umushikiranganji aruserukira mu birori mu nyuma abarundi nabo barabona yuko menga vyoba vyiza nabo bagize umushikiranganji w'imigenderanire umega arigeze kugenda mu Rwanda mu nyuma bararungitse n'indi delegation igenda batumwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu je nibaza ko iyo ngendo boyikomeza boyibandanya aho kubantu guterana amajambo ibibazo vyoba bihari babitorera umuti biciye mu kuganira hanyuma bamwe n'abandi ku bibazo vyoba bitera amakenga bahumurizanye baremeshanye mugabo abarundi n'abanyarwanda bakeneye kubiyandaniriza ubuzima hariya ku mipaka babubandanye ntaco vyo kwica kuko nabona n'u Rwanda imigenderanire na Kongo batigeze bugana imipaka kandi Kongo yaguma ivuga yuko abarutera bashikiwe n'u Rwanda haswe rero Burundi yatanga intambara zihari ntibaza yuko bicaranye par diplomatique ivyo bibazo obiheza hanyuma nibaza ko vyo binyungu kuri twese barundi bose abaciriritse n'abahambaye ego Eva woba uri kuratwumva ego ndabumva mwiriwe ego mahoro neza baduga kwijambo baze nimba ari kibazo canke intererano jewe ikibazo nashaka kubaza honorable Agathon Rwasa ndashaka kumubaza nirihe jambo riri hasira yuha abanywanyi biwe canke abakunzi biwe ego Agathon Rwasa
ijambo ryoremesha abanywanyi n'abakunzi banje ni rimwe. Turabarundi, turafise uburenganzira mu Burundi, ntitugomba kuhaba nk'abanyamahanga. Niyo gituma mpamagarira abarundi bose gufatana mu nda, tugasaba yuko ibibazo by'Uburundi tuvyicarira ku neza ya twese, abariho uno munsi na abariko bararuka n'abazovuka hanyuma, kuko nta cotuma Uburundi bubandanya gusubira inyuma kubera abatware bikunda birenze urugero, bakagira ingendo yo gukumirana, bakagira ingendo yo gutonesha bamwe no gusuzugura abandi. Ivyo ntibifasha igihugu gutera imbere na gato. Iyo ngendo ibwirizwa guhagarara. Ico baciza nuko rero abarundi twicarana, umurundi wese akubahirizwa mu gateka kiwe, hanyuma abatware nibumva umurundi akuye kumunwa akavuga ibitagenda, umuti suko anyuruzwa akagenda amazima yongo, umuti suko afatwa akaja gukubitwa, akaja guhohoterwa, akaja kubagurwa ahantu hariya. Dosirukwa nibutse abatware yuko Burundi igihano cyo gupfa cyavuyeho. Ibi bintu ngo batoye ikiziga hariya, batoye ikiziga hariya, intwaro ni igihagurukire. Hagize ikiziga kiboneka ahantu nibakora amankete tumenye uwo muntu yapfuye ninde, yoba yishwe nande, yoba yazize iki. Ibintu by'uko cyagenda bagenda bahamba abantu umenga ni nk'ibikoko, bavuga bati igikoko tugihame ntigitere umusenyi, ivyo bihagarara. Bariho ku neza y'abarundi, nibabitugaragarize rero ko bahagarariye neza y'abarundi. Hanyuma iyo neza y'abarundi, abarundi twese turafise ico twoyivugako. Reka rero habeho cadre abarundi dushobora guhuriramwo, tukicarana tukavugana ku bibazo byose bihanze Uburundi, harimwo ubu bukene, harimwo ubu butunzi buguma butituka aho gutera imbere, kuko Uburundi ntibuzotezwa imbere n'ivyivugo. Abarundi ntabwo bazohazwa n'ivyivugo. Ugutekanirwa kw'abarundi ntikuri mu vyivugo vyiza, oya, kuri mu ngendo n'inyifato ibahumuriza. Abarundi amabwirizwa n'amategeko ivyo ategekanya vyubahirizwe kuri umwe wese, ntihagire umuntu azizwa nuko yatanze iciyumviro ciwe, ahubwo burya ngo ukuneguye abakwibukije kwikwiza. Aho abatware bumvise baneguwe nibihutire gukosora. Nibumva abanyagihugu bariko baridogera umutware kanaka hariya hasi, nibihutire kuja kuraba ivyo bamwidogera ko ari vyo, nivyaba ngombwa bamubogoze canke no kumuhana banamuhane, mugabo apana gukingira ikibaba aba bariko baratuma igihugu gicafura canke gisubira inyuma. Ego ibi ndabivuga ku neza y'u Burundi. Rimwe na rimwe barihenda ngo nibo bakunda igihugu gusumba, ngo bo kwigisha abandi kugikunda, mugabo ntawigisha umwana gukunda nyina. Umurundi wese arakunda Uburundi bwamwibarutse. Sabungukira mu bibanza bafise, boba bakunda igihugu gusumba abandi. Amara imvugo bagwiza gusezera bakayikura mu mitwe yiwabo. Aba batware bacu ngo carabavunye, ivyo nibabivanemwo, ivyo ni kahise. Nibarabe aho tugeze uno musi. Nimba carabavunye, okay, mugabo niko cicarinda kubavuna. Kuki nabo bogira ingendo yotuma ejo co hava kivuna abandi kumbure. Nta nuwo vyipfuza. Nibemereye abarundi twicarane, turabe ibibazo biduhanze, tugerageze gutora umuti turi hamwe. Hanyuma imirimo ya leta bayizeze ababishoboye, ntibayizeze abo biyumvamwo ngo nukubera bahasangiye ibigambwe,
kuko Burundi si ubw'imigambwe, Burundi ni ubw'abarundi. Nibarondere abarundi biteka aba ari bo baha amabanga, ntibapfe guha amabanga abantu ngo ni kubera gusa bashobora kuba ngo bashiririye data wanje, canke bashobora kuba bafise sindabizi ivyiyumviro kumbure bihimbara bamwe mugabo bitohimbara bose. Ico nico novuga. Abarundi rero nitwitahure ko turi abarundi, ntituri abanyamahanga mu Burundi bwatwibarutse twese. Radio Peace FM ry'ugwaruka, ikiganiro duha n'ijambo, ngira mwavyumvise ko ari ikiganiro mwateguwe ni Radio Peace FM ry'ugwaruka ifatikanije n'umuhari w'abakiri bato uharanira agateka kazina muntu Impact Generation Center. Umutumire wacu ni Agathon Rwasa, turiko tuganira ku bibazo bitandukanye bihanze igihugu. Agathon Rwasa rero nibaza ko ijambo uhejeje gushikiriza ryari ririmo ibintu byinshi kandi byose byingira akamaro. Sinzi ko hari kindi wakongera ko tugasozera kino kiganiro. Oya, ico nokongera ko nuko nipfuriza abarundi gutahura ibihe tugezemwo, uwo ari we wese akaba umwambiro w'ihinduka ryiza mu Burundi, ataravye ivyo arimwo canke ahari, yaba ari muri CNDD-FDD canke ahandi, yaba ari mu Burundi canke yaba ari mu mahanga. Twumve yuko Uburundi buzubakwa n'abarundi, ntabwo buzokubakwa n'abanyamahanga, kandi buzokubakwa n'abarundi biyumva namwo, ntibuzokubakwa n'abarundi bashihana canke barondera yuko twama mwihumbi. Agatima rero kuba umurundi ni kanage mubo katari karimo, ni kanaguke mubo kari gasanzwe karimo, mugabo kumbure kubera ibihe kasa n'akariko karahororokerwa. Uburundi ni ubw'abarundi, abarundi twe tubwirizwa kubaka Uburundi, kandi uri ku butegetsi ntasumba abandi barundi, ni Umurundi nk'abandi, niyemere tuyage ivy'Uburundi bwacu, turondere ineza y'Uburundi bwacu n'abarundi. Nico nosozerera ko tugira amahoro. Umushinga amateka Agathon Rwasa, reka ndagukengurukire by'imva mutima kuno mwihanganye mukitaba kino kiganiro mu buryo butari bworoshe. Tunabasaba imbabazi mu buhinga bw'ivyuma byari byatugoye, mugabo tubasezeranya ko bitazosubira. Oya, no kuri mwumva amahoro, ivyuma ntibisezerana, biratahuritse. Ndabashimire namwe nko mwanyihangani, shimire nabo bose twashoboye guhanahana ivyiyumviro. Uwo batanyuzwe anyihanganira mbabarire, ariko nizera yuko tuzoronka n'akandi kanya no hanyuma. Igihugu turakenera kugiterera, ivyiyumviro iyo bisabikanijwe ntihabura ico bitanga ko nk'inyishu canke urufatiro rw'inyishu, ko waba bafise ububasha n'ubushobozi bwo gufata ingingo. Murakoze. Ego nabo murakoze, ariko nitwabakenera n'ubundi nibaza ko muzotwitaba mutatugoye. Nukuri atabifatiriye nta ngorane nzobitaho. Radio Peace FM ry'ugwaruka, cari ikiganiro duha n'ijambo mwateguriwe n'ishirahamwe ry'abakiri bato baharanira agateka kazina muntu Impact Generation Center hamwe ni Radio Peace FM ry'ugwaruka. Reka nshimire umutumire wacu Agathon Rwasa, we yatanze umwanya kugira ngo yishure ku bibazo twari dufise, ariko kandi nshimira mwebwe mwese by'imva mutima twabanye kuva mu ntango za kino kiganiro. Mwakoze kwihangana, mwaranzwe n'ubwitonzi ntangere kandi n'ubukerebutsi budasanzwe, nta busiti imbere hamwe bwarimwo, mwerekanye urupfasoni ko by'ukuri muri abarundi b'umutima. Ntibagire Chanel ntiharirizwa yari karamfasha mu buhiga bw'ivyuma, ari nawe yari karatuma amajwi abashikira atakarohe. Naho je nariko ndabashikiriza kino kiganiro, nitwa Joe Philbert Karangwa. Mubandanye kuguma kuri West 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome, mwumviriza ibiganiro n'amakuru bitandukanye n'ahandi naho. Ibi byose rero twafunditse muvyizeye, murabihawe vuba cyane.
ntubyemere ntubibemerere ko baguhenda bakunyagishije ubwenge bw'abantu abo bategura iyo nyabwoko abo bategura amacakubiri abo banyuruza ikigega cya leta abo bagabana n'ibiturire abo sabana n'abamenja abo sabana n'abamenja abo sabana n'abamenja iyo ngendo ntabwiza ku mwana abo batungishijwe n'imfubyi batungiye ku ijambo ry'Imana bafashe ibyateguriwe benshi bakuma kumira mu bifuzo byabo abo sabana n'abamenja abo sabana n'abamenja abo sabana n'abamenja iyo ngendo ewe ntabwiza ku mwana Yesu Kristo niwe yabivuze menya ko muri nama mu mabingira n'ukugenda ku kenge ukisamaza barakurigata ntibagenda ntubyemere ntubibemerere ko baguhenda bakunyagishije ubwenge bw'abantu abo sabana n'abamenja abo sabana n'abamenja abo sabana n'abamenja iyo ngendo ntabwiza ku mwana Yesu Kristo yari yarabibonye imbere yuko biba yari yarabibonye amanyanga yose yari yarayabonye abatware bizi bazumufunga abafarisayo bazumubamba sabana n'abamenja abo sabana n'abamenja abo sabana n'abamenja iyo ngendo ntabwiza ku mwana kaze inshuti namwe bagenzi nuko murumviriza radio Peace FM mega namwe wese ashaka kugira icyo aterereza duhari jambo ni kuri radio Peace FM